ego ni Bougie uyakirizamwo ahanyene uzurayatsa buke buke irashobora kumara ukwezi uyatsa nk'isaha ari parfume candaraba mbona ngaha aya mu Burundi nta nyinshi zihari nta n'izihari ziri importe arirukana n'imibu apaye kumota neza ego vanille hama ndagira experience ndapima n'amaparfum atandukanye ego sico gituma ziri parfum ndagiye rwose ko nagamuye n'umurundi kazi w'imyaka 26 yashoboye gukora umugambi nakoresheje ubwenge tibia yiyo kugira ashobore kwiteza imbere n'igihugu akora amabuji ari parfume amabuji amota neza akayakora mu ishashara gisoya n'ishashara ry'ubuki nk'ibyo bintu ndisiri ko umuntu kumurora video bake mushaka kuvyumvira niyo mpamvu guma tubwira ati dukoreshe tibia kugira twiteze imbere ubwenge kadamuganirize yitwa Ineza Loria Neida mon dieu ko kumsama zina goye yitwa Ineza Neida confiance kuko sinakura ku kiyogo antwa ugira ukora ibyo nikora ko ufite confiance meze neza Neida ego meze neza nawe manje meze neza nabifuza nshobora kuvuga ishashara wabishoboye nuko nyene vuge mu byo bamenyereye ishashara muri en français ni cire ego cire de soja na cire d'abeille ego ni Bougie uyakirizamwo ahanyene uzurayatsa buke buke irashobora kumara ukwezi uyatsa nk'isaha ego kandi simo amatara yaciye mwavyumvise donc nako nivuga ata microphone nari ngiye kuta microphone mfise donc amatara yacitse ushobora gukoresha iyi Bougie ni Bougie iri VIP ndayibereke murayibona washaka kwikoresha amatara yacitse cyangwa ushaka decor canke mu manza ego byose ego cyangwa ngira ngina navyumvire nariko ndavuga ko abantu bakashaka kwimvira gukora ibintu nk'ivyo kwimvira gukora Bougie d'abord wavyumvire gute navyimvire ndiko ndaraba kuri internet ego nabonye amabuji muganje mbona yuko aya plus de ça ari parfume candaraba mbona ngaha aya mu Burundi nta nyinshi zihari nta n'izihari ziri importe candatangura kuzikora kubera ko amaparfum dukoresha ngaha aya amaparfum dukoresha arirukana n'imibu apaye kumota neza ego vanille Kachan ubikora gute okay reka ngerageze kugutaha nyene vyagenze waravye ama video kuri internet hama nabona ko ari amabuji ari parfume mugabo atari mu Burundi kugira rero ushobore kwiyumvira okay wayibonye ko ibintu birakenewe mu Burundi kwiyumvira rero kubikora byaje gute ego icyimviro cyaje ngiyeza ku ishuri nandiko ndimvira ikintu noshobora gukora nshobora kunzanira amahera bien sûr candatangura ndagira experience ndazikora buke nazikora muri ntuzeya muri cire de soja niyo natanguriyeko hama ndagira experience ndapima n'amaparfum atandukanye ego sico gituma ziri parfum narinzi ngo niyo cire de soja imota ni kugira ngo Jean havemwo produit ya Bougie gusa ivyo wonye hama ibisigaje ushiramwo parfum ego voilà okay umazima kingaruka urakora kuri poche ni umwaka n'amezi kwa natanguye 2022 ego uyu munsi washoye gutoga muri 10 ba mbere bakoze ama projet ari akoresheje ati nama ama projet yaguse vuma akoresheje imitwe mugabo harani ama projet uvuga ati uyu muntu vraiment kugira akora projet yarakoresheje yarabaje ubwenge bwiyo c'est pas seulement amafaranga ko yafise même n'ubwenge rabubabaje donc kuba uri muri 10 batowe nimva gute je nanezerewe gose kubera ko kuba muri 10 batowe
hamanje kudepoza 600 hama asubira 40 hama ego 44 ndasubira ndakutorwa muri les 10 naranezerewe cyane gose kandi byarampaye courage kubona projet yiwanje isohotse igaseruka muri izo les 10. Hari ikintu gikunda kumbabaza kenshi abantu baharabandika ngo nta kintu ngo hari ikintu murabona ngo kiri made in Burundi. C'est comme si nta bihari mugo turine tubona umujene wa 26 ans umurundi kaza akora ikintu d'abord turi soin dusa neza turamota nyine turi perfect biraryoje nyine kumva biko birakora umuntu plus umurundi kazi rero je nabwira courage nizere ko abarundi baba gushore ego barazigura kandi uzigurisha gute izinya ni 25 ama utunato 1500 kamwe izi nazo 6000 kamwe yego ukorera he dukorera muri ideal numero F8 ego okay ukoresha abantu bangahe nibaza ko ari ico kibazo nakibaza uracari muto warigize ide mugabo uyu munsi shaka kuba ari abantu mukorana muri bangahe ubu turi batatu ego nibo badufashanya mu gukora aya mabuji natanguye DJ nyene bien sûr mugabo ndagerageza kurondera abandi kugira abandi dushobore gukorana. Iyo bavuze ati bakenyezi turashoboye wowe byumva gute cyane gose turashoboye bien sûr bisona gute mu mutwe wawe turashoboye imbe gukura ikintu ngaha hama ukagishira mu bikorwa kigashobora abantu abagabo abagore abana. Félicitations madame confiance igeze nagera gufashije cyane reka ndagushimira cyane nizere ko mu bushimwe uzoronka uzoca wongereza ama produit ntuzoja kuyaje bien sûr oya nzokongeza ama produit kugira bose bazironke yego mugabo mu kurangiza sinzi ko no guha ijambo girusha guha message aba jeune surtout abarundi kazi je kubandika nkorana n'abarundi kazi cyane parce que ndashaka ko abarundi kazi nkawe benshi bakora ama projet yayandi mumva mengo nta murundi kazi ufata umwanya kwiyumvira kurarana akora ko parce ndazi ko bikuraza amajoro kurakora bino bintu ndabitahura donc ushaka ugire message uhereza abarundi kazi mungana canke bari musi yawe canke bakuruta barindira ko bazoronka akazi ka leta akazi ka leta simaka twese tuzokaronke bego hari abakagenewe n'abandi twagenewe kuyumvira hari uba afise ide mugabo bikamunanira gukora canke ama risque akabona ni menshi mugabo ifo yuko ufata iyo risque ukayigira même si ubona ikintu gishasha ugatinya ati iki ndakizaye nta numwe yo kigura essayer peut-être hari ufise igenide donc le besoin yivyo onya uba wiyumvira bisohore ubizane ubishe kuri marché tuyibone. Baravuga ngo entrepreneuriat c'est apporter la solution gukora ikintu kiri inyishu je ndo entrepreneur parce que ibintu nkora ni baki babikora j'ai apporté la solution mu domaine yanje nkoramo wewe mu entrepreneur parce que ama Bougie ntiyara hari mu Burundi donc wazanye solution ku bantu bifu bakunda ibintu vyiza bimota neza rero nabandi aheje kwivuga nabandi mufise ibintu mwavukanye mufise mu mitwe muryamanye twifuza dukeneye donc ni mubikure mu mitwe mubishire mu ngira murabe ko 2040 Sasa turi mu gihugu cifashe. Reka ndagushimira gose ko wariyumviye kino kintu kanage ko. Merci beaucoup. Siren Vibes TV.